Daniyeli nawe aravuga ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. None ico kintu kizobatera kugesera ataco binona ni ikihe? Nukuvuga twabonye buno buzima rukristo, runo rugendo rukristo atankwe yera ni pratiquement impossible, ntibishoboka na gatoya. Rero ikizobatera kugira ikizobatera kugesera ataco binona ngo nuko kuntu tugenda bakadusengera tukatura ivyaha vyacu tukiyumva ngo twahariwe, mugabo turiko turagendera mu bwenge bw'abadayimoni. Nuko kuntu tuguma dutanga ibikira 10 duba muri korale tudacererwa, tugatanga imperezwa, tugakora biriya bikorwa byose, yewe tukanagenda tukezwa, tukavuga ati Imana imbabarira ibi, bakavuga ngo nimugende ng'amaraso ya Yesu Kristo ngakubonekeho. Ibyo byose wowe ukaja kwatura, ariko ukigendera muri bwa bwenge Satani yasutse. Unu binyobwa Satani yasutse mw'isi, wambara za nyambaro zituka Imana zihesha icyubahiro Satani, gwishemba za nyishembo Satani yasuka mw'isi zituka Imana zigahesha icyubahiro Satani. Wambara bya birato birimwo amagufa y'abapfuye n'ubwonko bashize mu mashini, barabisya neza, ubwonko barabwanikira bimera nk'ibintu, barabishyira mu ihinguriro. Bamaze kubishyira mu ihinguriro bakora mu tunyangari, baca baza bagushyira ku mpuzu, wowe winjira mu ngoro y'Imana wambaye amagufa y'abantu atavyuzi, ukinjira muri kohare ukaba mu bikorwa by'Imana mu bango yose wambaye ibintu by'ibiheko. Imana idufashe wambaye amagufa, ariko ntutangwa kuja kwatura unwa vya bizira, unwa vya birungo byose ubiteka ukabirya. Wewe warihumanije, mugabo gumuja kwa pastori ng'Imana ngingira ikigongwe nakoze ibi nibi. Wewe wambaye za modere zimwe ngo bavyita ngo ni kwambarira Satani. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Rero turabe abera bazoneshwa n'abaneshejwe abaribo n'impamvu zizobatera kuneshwa, zizotuma baneshwa, ariko bo bakumva yuko bari kuri Yesu Kristo, ntibamenye ko baneshejwe n'impamvu nyene zizotuma baneshwa. Bo bakumva ko bataneshejwe, bakumva ko bari mu nzira ija mu ijuru, bakumva ko bari mu nzira ija mu bugingo budashira, kandi bari mu nzira ija muri Gehenomu. Imana idufashe idutabare. Turasoma byashyiriwe Daniyeli 8 ku murongo waho wa 25, turahasoma mu izina rya Yesu Kristo. 25 haravuga ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, azokwigira agahambaye mu mutima wiwe, ageseze benshi ataco binona. Mbere azohaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azovunagurika atawumukozeko. Kandi ivyerekanywe vy'ubwira bugaca vyo misi vyavuzwe n'ivy'ukuri, ariko ugumizemo ivyo weretswe muri ntibate, kuko ari bizoba hashize igihe kirekire. Maze njewe Daniyeli cancika intege, mara imisi ndwaye. Hanyuma mva hasi nkora ibikorwa vy'umwami, ntangazwa n'ivyo neretswe, ntawobimenya. Usomye ngaha ku 17 haravuga ngo Daniyeli nuko yegeraho narindi mpagaze, anshikiriye cika ivutu nikubita hasi nubamye, maze arambwira tumve
yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni by'igihe cy'iherezo. 19 arambarira atumve, ngira nkumenyeshe ibizoba mu gihe cy'uburake bwo ku iherezo, kuko ari bizoba kuko ari by'igihe cy'iherezo cyashinzwe. Imana idufashe dusome ibyahishuriwe Daniyeli kugira ngo twerekane neza abera bazoneshwa baribo n'impamvu, nk'uko twagiye tubisemerera, ariko tubibereke neza mu mirongo ingene Yesu Kristo yagiye abivuga. Yesu adutabare cyane. 13 byahishuriwe Yohana igice 13 ku murongo waho w'indwi handitswe ngo, gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Imana idutabare. Turumvishe Daniyeli ingene yabyeretswe, amaze kubyerekwa bimutera no kugwara. Munsi uzosanga yanditseho amajambo avuga nti ibyo neretswe ntawobimenya. Arerekwa ibintu biramuzazanira nawe ubwiwe, ariyumvira ati bizogenda gute aho abantu bazibwira ko bariko baraja mu ijuru, nk'uko twawenga akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Imana idutabare idufashe cyane. Imana idufashe, nk'uko benshi kino gihe baneshejwe ariko bakumva yuko bakiri kuri Kristo, bakumva yuko bakiri mu murongo w'Imana. Ariko tubanze turabe neza ikitugira abera, tukitwa abera kandi tutarahabwa mpwemure yera. Twarabonye ko ari ijambo ry'Imana hamwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira, we ni ukuvuga we yaraje arabivuga neza, arabisobanura neza, arabyerekana. Amaze kubyerekana aca rero adusigira ubuhanuzi. Iryo jambo urisomye uricako nk'uko mengo ni inyigisho isanzwe yagiye atanga. Rero tugira turabe ayo majambo niyagira duhe itandukaniro ry'abera n'abahawe abera, ababejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo n'ijambo baje bakabatizwa, hanyuma bakinjira mu ngoro y'Imana bakatura ibyaha. Turabe icyo Yesu yatuvuzeho, abantu batarahabwa mpwemu yera, turabe icyo babavuzeho, nabo bitwa abera mu gihe baba bejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero turasoma Yohana, ubutumwa bwiza bwiwe bwa Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero, nk'uko bwanditswe na Yohana 16, igice 16. Turahera ku murongo waho, turasoma umurongo waho w'indwi. Igikorwa cy'umwitsa. Ubu rero tugira twerekane neza niki Yesu Kristo yavuze ku kijanye n'ukwera, uca usobanukirwa abera bazoneshwa baribo n'impamvu bazoneshwa, ariko bo bibwira ko bari mu murongo uja mu ijuru, bariko baraja mu ijuru. Turasoma mu izina rya Yesu. Ariko njewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko njewe ngenda, kuko ninagenda umwitsa nazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Imana ishimwe cyane. Turabonye Yesu Kristo, ushobora gusoma no majambo ukumva ko mengo
arasanzwe, ariko iri jambo Yesu Kristo yavuze ni ijambo ryubakiye ko ubuzima rukristo, ni ijambo ryubakiye ko urugendo ruja mu ijuru. Iri jambo Yesu Kristo yavuze ni ijambo rihambaye mu majambo yose, kuko kubitahura ni ukutahura ubugingo butazoshira. Yesu Kristo aravuga ngo ariko ndababwira ukuri. Umva, arababwije ukuri, aravuga ngo ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko njyewe ngenda. Ikibazo nahawe ndiko ndasigurirwa aya majambo, ndabwirwa ngo none abantu bapfuye gusoma mu mubiri, abandi nabo ntibabanze guhamagara ugutwikirizwa kw'amaraso kw'ahantu bari, kugira ngo ntibagwanywe n'umugwanizi, kugira ntabagwe gusobanukirwa. Ndababara ngo none icyo cyari kugira icyo kitobamarira cyari iki? Umviriza mugenzi, cyari kugira icyo kitotumarira ngo Yesu Kristo iyo atagenda cyari iki? Imana idufashe. Yesu aravuga ngo nintagenda njyewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko njyewe ngenda. Ngo none kitari kugira icyo kitumarira cyari ikihe? Kandi icyo kintu cyariho, none ni ikihe? Wewe ushobora kubitora kuko wajyanye nanjye ubwanjye ngaha ntiwari gupfa kubitora wenyine atabifinduye. Ni ukuvuga ngo icyari kugira icyo kitotumara iyo atagenda, ngo ni ugupfa no kuzuka kwiwe, ni kujya kutuzanira ajya amajambo y'ukuri, umucyo, akazana umucyo mu isi y'umwijima, ni kujya kutuzanira ijambo ry'ukuri, ni kujya kubabazwa za nkoni, kwa kubabazwa yagira, ya maraso yamena, ya mishishagu, ya magorwa, ya mubabaro, ya nzira y'umusaraba, kwa gupfa no kuzuka. Ngo nibyo yari kabwira intumwa ziwe ati ninagenda, kwa kuza kwanje mu isi, ya mibabaro, kwa gukubitwa, kwa gushinyagurirwa, kwa gusesa amaraso, ya mimyoyo y'inkoni, kwa gupfa, kwa kuzuka, ntagiye ntibizogira icyo kibamarira. Aha rero bene data muhumvirize neza, aha hantu harakomeye, kuko abenshi cyane barubakiye ntibarenga aha hantu, ariko hano hantu abantu barajya barumva ijambo ry'Imana, abantu barabatizwa, abantu by'ukuri barajya kwatura mu bakozi b'Imana. Ariko hano hantu rero uhageze, iyo uje kubatizwa, ukezwa n'ijambo ry'Imana, ukabatizwa, amaraso ya Yesu Kristo akagusengera akakubonekaho, ntikizobuza kuzoja muri Gehinomu. Kuno kupfa no kuzuka kwiwe nikuzobuza kutazotaha muri Gehinomu nutumvira. Wenyene acaransobanura ati icyo kintu kitari kugira icyo kibamarira iyo ntagenda nijya mibabaro yose nk'uko twabivuze. Abantu rero Imana idufashe cyane, abantu barakanzwe kuko yaciye avuga ngaha munsi ngo nintagenda umwitsa ntazoza. Ngo bisobanura nkwemuyera muri uru rugendo ntibishoboka, ntirushoboka na gatoya. Ntuze wibwira ngo uri mu rugendo utuzuye mpwemu yera, kuko uyu mpwemu yera niwe aduhishurira amayobera yose Satani agenda atega muri uru rugendo. Nk'uko twabibonye, uyu mpwemu yera wenyine niwe azotubashisha guhagarara mu buribwe. Ni uyu mpwemu yera niwe afata uburibwe akabushyiramo ikinya,
Ibi ni ibintu birebire ntitwobigarukako, kuko navyo nagiye ndabibona mu bantu bazohagurukana ubutumwa bwiza, ingene bazotegwa ikinya bakabagira ibintu vya torture. Mugabo Imana abona abantu bazoba barabanje gucanishwa mu muriro bakagenda baravugutiwe. Hari n'abandi bazohabwa uko kuvugutirwa bagezeyo, ariko abazoba baravugutiwe bazotegwa ikinya. Imana idufashe dutabare mu gihe bazoba bariko barabagirira iyicarubozo. Imana idufashe. Rero abantu benshi cyane barakanzwe ngo ikizotuma rero tugira turabe ya impamvu ibatera kuneshwa. Baraneshejwe n'impamvu izobatera kuneshwa, bakazokwama bibwira ngo jewe ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Twabonye Daniyeli areka ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugungwe byiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Ngo none icyo kizobatera kugesera ataco binona, wisunze ano majambo ngo ninagenda ikizogira ico kibamarira nuko njewe ngenda. None ko umenye ko iki kintu iyo ntaza kugenda kitogira icyo cobamarira, none wo kwibwira iki? Ni ukuvuga rero ijambo rya Daniyeli risa n'ibi Yesu Kristo yavuze. Tumaze gutomokerwa neza ko abera arabejejwe n'ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo. Tuheje kubona ingene Yesu avuga ati ariko uyu mubabaro nagize, ibi byose naciyemo, uku gupfa no kuzuka vyoba impfabusa ntagiye. Icogira ico kibamarira nuko ngenda kugira ngo mpwemu yera aze kuri mwebwe abashobozi. Rero ngiki Daniyeli nawe aravuga ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. None ico kintu kizobatera kugesera ataco binona ni ikihe? Ni ukuvuga twabonye buno buzima runo rugendo rukristo atankwe yera ni pratiquement impossible, ntibishoboka na gatoya. Rero ikizobatera kugira ikizobatera kugesera ataco binona ngo nuko kuntu tugenda bakadusengera tukatura ibyaha byacu, tukwiyumvira ngo twahariwe, mugabo turiko turagendera mu bwenge bw'abadayimoni. Nuko ukuntu tuguma dutanga ibikira 10 duba muri korale tudacererwa, tugatanga imperezwa, tugakora biriya bikorwa byose, yewe tukanagenda tukezwa, tukavuga ati Imana imbabarira ibi, bakavuga ngo nimugende ngo amaraso ya Yesu Kristo ngakubonekeho. Ibyo byose wowe ukaja kwatura, ariko ukigendera muri bwa bwenge Satani yasutse. Unuba inyobwa Satani yasutse mw'isi, wambara za nyambaro zituka Imana zihesha icyubahiro Satani, wishemba za nyishembo Satani yasuka mw'isi zituka Imana zigahesha icyubahiro Satani. Wambara bya birato birimwo amagufa y'abapfuye n'ubwonko bashize mu mashini, barabisya neza, ubwonko barabwanikira bimera nk'ibintu, barabishyira mu ihinguriro. Bamaze kubishyira mu ihinguriro bakoramo utunyangari, baca baza bagushyira ku mpuzu, wowe winjira mu ngoro y'Imana wambaye amagufa y'abantu atavyuzi, ukinjira muri kohare, ukaba mu bikorwa by'Imana mu bango yose wambaye ibintu by'ibiheko. Imana idufashe, wambaye amagufa, ariko ntutangwa kuja kwatura unwa bya bizira, unwa bya birungo byose ubiteka ukabirya. Wewe warihumanije, mugabo gumuja kwa pastori ngo Imana ngingire ikigongwe nakoze ibi nibi. Wewe wambaye za modere zimwe ngo bavyita ngo ni kwambarira Satani. Imana idufashe.
hariho abaza mu ngoro y'Imana bambariye Satani, nuvuga habillé à l'honneur du Satan, nuvuga kwambara uhesha icyubahiro Satani, amadekoro menshi mu ngoro y'Imana araya Satani. Uko ni kabera, wowe uradekora mu ngoro y'Imana ushiramo ibishushanyo bya Satani, ushiramo ibishushanyo by'abadayimoni, ukaguma wiruka ngo nacumuye, kumbe waraje kuneshwa. Ahubwo wewe uburake bw'Imana burakuziye, burakubogabogeye, ariko wewe wibwira ngo ndi mu murongo w'Imana. Imana idutabare. Satani yakoresheje ubwenge bukomeye, Satani yakoresheje amayeri ahambaye cyane gose. Ibi rero kubibona bisaba kwegera Imana. Abenshi cyane bagiye banesha mu bwo buryo, nukuvuga Yesu Kristo abyitegereje arabiraba muri nkweme. Ubwa mbere atangura kubivuga aha muri Yohana 3 ku murongo waho wa 5, aravuga ngo nukuri ndababwire, iyo umuntu atabyawe n'amazi na nkwemu, uwo ntibishoboka ko yinjira mu bwami bw'Imana. None haraje ubu naho muri Yohana 16 ku murongo waho w'indwi aratweretse neza ngo icogira icyo kibamarira. Aravuga ngo nukuri icogira icyo kibamarira nuko njyewe ngenda, ngo kuko ngo nintagenda mpwemu yera mwitsa ntazoza. None ngo ico kitari kugira icyo kitumarira atagiye cyari iki? Ni kwagufa, nk'uko twabivuze, bijya byose no kuzuka, ya mibaba, bya bindi byose yaciyemo. Bijya bantu benshi niho bari. Satani abera baraneshejwe, ariko baguma bibwira ngo bari mu murongo w'Imana. Satani yasutse imyimosho, abakozi b'Imana barazimosha, mu makohari barazimosha, mu bintu byose muri ministeri y'Imana, ni ukuvuga mu bikorwa by'Imana byose usanga abantu barimwo ntibazi ingene uburake bw'Imana bwaratse, ntibazi ingene Imana yabarakiye, ariko bo barishingira intahe, bakumva bakaririmba bati ngo jenda umukristo ngo nzokwama ndiwe, ngo mu bintu byose ngo gushika gupfa. Mwene data, aba rero nibo bera bazoneshwa. Twabibonye neza ko umucyo wa mbere w'abera ari abantu bejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo mutanga bugingo n'ijambo ry'Imana. Abajya nabo bahawe mpwemu yera, twabonye ko arabera bari mu bwoko bw'abera, ariko bitwa abanyabwenge, nk'uko twagiye tubibona muri Matayo 25 ku murongo waho, uhereye ku murongo waho kamanuka gushika ku 13, ari nabo abahambaye mu bwoko bw'abera. Byahishuwe Daniyeli 8 ku murongo waho wa 24. Imana idutabare cyane. Wewe urezwa ukagenda ngo amaraso ya Yesu Kristo ikizobatera kuneshwa. Daniyeli avuga ngo azogeseza benshi ataco binona. Rero ikizobatera kutagira icyo binona ni ibi bintu by'ibikorwa. Nuko ukuntu umuntu agenda agapfukama ngo nakoze ibi byaha ibi n'ibi. Ibyo rero byo kuvaho ngo jana amahoro ya Yesu Kristo nibyo ngo bibatera kutagira icyo binona. Ibi byo gukora ibikorwa by'Imana neza, gutanga ikigira 10, imperezwa n'ibindi bitegetswa mu ishenge, no kudacererwa muri kohari, no gukora byose neza, ibyo rero ngo nibyo bibatera kutagira icyo binona, kandi baramaze kugira iki? Kuneshwa. Ngo azogeseza benshi ataco binona. Kuko ugende ukatura ngo amaraso ya Yesu Kristo ambonekeho, ukaca ugenda wibwira ngo
amaraso ya Yesu Kristo yakubonetseho, kumbe ugendera mu buryo bw'ubwenge buhambaye bw'abadayimoni. Imana idufashe cyane. Satani yakoresheje ubwenge buhambaye, kandi uko bukeye uko bwije niko agenda yiga akenge kugira ngo ageseze benshi ataco binona. Mukundwa, none urimbuye wewe urya za nyama zibagwa n'abashehe. Ibyo twarabivuze mu mburi n'ingaruka zabyo, ariko agakomakomanye uca wiruka ngo ugiye kwezwa kandi waramaze kuneshwa. Imana idufashe idutabare cyane. Turabe ingene Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe, wumvirize uko yazibariye. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo mutangabugingo, ubutumwa bwiza bwiwe nk'uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka 17 ku murongo waho wa 20. Mwumvirize. Abo bo barabera bashitse saba iki gihe baguma bibwira karabera, ariko baramaze guhumana. Gome Imana idufashe. Nuko rero haravuga ati Luka 17 ku murongo waho murantunga ni 10 ku murongo waho wa 17, tujye dusoma no ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati, mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. 20. Ariko nimunezerwe nuko izo mpwemu mbi zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Imana idufashe. Zino ntumwa bino byabaye mpwemu yera atarabazako. Yesu Kristo abarungika kwigisha. Rero kubera bari bambaye ukwera, impwemu mbi zikabumvira. Zimaze kubumvira baraza baramubwira. Ariko Yesu Kristo kuko yarazi ko urugendo rukristo rwo kuja mu ijuru rudashoboka ata mpwemu yera, aravuga ati nimunezerwe nuko impwemu mbi zibumvira, ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Kubera iki? Uguhabwa mpwemu yera iki yarababwiye ngo gisobanura ngo nimunezerwe, kuko ngo umaze guhabwa mpwemu yera izina ryawe riba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe. Rero kubera ata mpwemu yera bari bwahabwe, Yesu Kristo acarabwira ati oya, nimusamazwe nuko impwemu mbi zibumvira. Umwebwe nimurahabwa mpwemu yera, kuko uzoraba hajya hejuru abo ngo mbonye Satani akorotse nk'umuravyo. Abisobanura ngo Satani araje ashobora kubanesha. Kubera iki? Mwebwe nta bushobozi, nta mbaraga, nta mpwemu yera arimwo wo kumugwanya, kuko umuntu bwiwe ntashobora. Ni mpwemu yera aba ariko amugwanira. Rero Yesu Kristo ababwira ibyo, baje bavuga ati ni ukuri mpwemu mbi ziratwumvira mu izina ryawe. Kubera batari bwahabwe mpwemu yera, arabwira ati nimunezerwe nuko zibumvira, ariko munezerwe ari uko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Iyo umuntu amaze guhabwa mpwemu yera, ubwo nyene izina ryiwe rica ryandika mu gitabo cy'ubugingo. Yesu Kristo rero usomye hejuru aravuga ati mbonye Satani akorotse nk'umuravyo. Bisobanura iki? Ati Satani ashobora kubashobora kuko nta bushobozi bwa mpwemu yera buri muri mwebwe. Imana idufashe idutabare. Nicyo cyatumye abihanikiririza ngo ntibave mu gisagara, ngo ntibagende mu nyigisho, ntibaje kwigisha batarahabwa mpwemu yera. Ibyo nabyo uzobisanga mu byakozwe n'intumwa
ibyakozwe n'intumwa turahabona turaharaba ibyakozwe n'intumwa 4, wumvirize icyatumye Yesu Kristo bari barize, bafise amajambo y'Imana, bazi kwigisha, bazi byose neza, barabonye n'ibitangaza ko bikoreka, babikoresha intoke zabo, ariko Yesu Kristo arababuza kuko bari bambaye ukwera, kuko yarazi neza abera bashobora kuneshwa iyo batambaye mpwemu yera. Aca arabihanikiriza ngo nimuve mu gisagara, nimuve mu gisagara, nimuve i Yerusalemu mutarahabwa ubushobozi. 1:4 haravuga ngo maze akoranye nabo arabihanikiririza ngo nibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya Data iryo mwanyumvanye, Imana idutabare. Ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo mutangabugingo biduha kuba abera, ntibiduha kunesha. Iyo biduhaye kuba abera rero, iyo usenze ng'abantu benshi barashika muri urwego rwo kwitwa abera, bakezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, bakaca bagarukiriza aha kumbure ngo bitewe n'inyigisho z'ibinyoma, bakaca bumva muri bo ko ngo barahawe mpwemu yera, atari byo. Hari vyerekana ko umuntu yahawe mpwemu yera. Rero benshi cyane bakaca baguma kuri uru rugezo bibwira ko bafise mpwemu yera, ngo kandi n'intumwa zagendanye na Yesu Kristo ubwiwe, n'intumwa zagendanye nawe, zirarana nawe, zafashe iminsi 10 zitarya zitanwa, ziriko zitakamba kugira ngo ubushobozi bwa mpwemu yera bubaze ko. Ariko ngo abantu bobo bibwira ko mpwemu yera apfayo kubaza ko. Imana idutabare. Iyo dusenze niho tuba tukitse ng'icaremwe gisha. Mboneyeho ndabica ku mayange, abantu bavuze ngo Adamu na Eva ngo ntabwo ngo bapfuye, ngo Imana ngo yaciye ngo yica igikoko ngo mu gishingo cyabo, ngo kijya n'ikinyoma, n'inyigisho z'ibinyoma, kuko ngo Adamu na Eva barapfuye, ngo kuko bariho ngo n'irya shusho bavuga ngo raba mugenzi wawe ngasa n'Imana, ngo cyangwa ngo iyo witegereje umuntu ngo murabe mugenzi wawe ngasa n'Imana, ngo mubwire ngo usa n'Imana, ngo kijya n'ikinyoma, ngo kuko Satani yaratwambuye ishusho yo gusa n'Imana. Ishusho yo gusa n'Imana ngo Adamu na Eva bari bafise, ngo rijya jambo ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, rijya shusho y'Imana yari muri Adamu na Eva, ngo Satani yari yarayinyaze arayitwara. Ibyo tuzobigarukako tubirebe ni kungene Yesu Kristo yavyerekanye. ngo ijya shusho rero ngo kwari kudapfa, n'ubwiza bw'Imana bwari kubatwikire no kudakora icyaha, kuko ngo ishusho y'Imana, Imana nikora icyaha, ntibesha, ntibogama. Rero bene data, ngo irya shusho Satani ngo niyo yaje abakuramwo, ngo abantu benshi bakaca babesa ngo raba ngo mugenzi wawe asa n'Imana. ngo irya shusho y'Imana rero kwari kudapfa. Rero ngo Adamu na Eva barapfuye, bamaze gupfa. Hanyuma rero uko Kristo atuzanira ubugingo, ngo nuko ukuntu mpwemu yera atuzako, ngo abatugarukanye ko ya shusho Satani yatwambura ayikuye muri Adamu na Eva. Imana idufashe cyane. Ukuvuga ibinyoma biri mu buryo bwinshi kandi bw'ubwenge byikuyengeje, ariko utoshobora kubimenya atari Imana ihabaye. Rero ukaza mu muntu ngo raba mugenzi wawe ngo asa n'Imana, ngo mwese ngo wirabura ngo nuriya ngo nuriya, ngo twese ngo dusa n'Imana. Ariko irya shusho y'Imana igaruka ku muntu iyo umuntu mpwemu yera ngamuje ko
Imana idufashe cyane, idutabare. Iki ni ikintu kirekire twogarukaho, ni ukuvuga Adamu na Eva ngo babaho batazopfa, bafise ubugingo budashira. Hanyuma rero Satani araza atwara burya bugingo, ngo urupfu Imana yavuga urupfu rwo gupfa rwose, ngo nk'uko hari abantu benshi cyane bapfuye ariko bibwira ko bariho, ariko ngo n'abapfuye bakiriho, ngo nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo uwari musabye uruhusha ngo aje guhamba se, aca amubwira ngo reka abapfuye bahambe ababo. Runo rupfu Imana yavuga ni uru rupfu egome ko kutagira ubugingo budashira. Urumva Satani ko yaje acatunyaga ubugingo budashira. Yesu Kristo rero nawe aza atuzaniye ubugingo budashira. Rero mwirinde, musenge cyane, kuko inyigisho z'ubwenge zirahari kandi ziragwiriye. Kwa rero ngiyo dusenze mpwemu yera akatuza ko tuba twongeye guhabwa ya nshusho Adamu na Eva batakaza mu itongo ryo muri Edeni Satani abahenze. Nuko rero mwene data, ku kijyanye n'abera bazoneshwa, ku kijyanye n'abera bamaze kuneshwa, no tandukaniro ryo hagati y'umuntu yuzuye mpwemu yera n'abera, icyo twumvishije neza yuko bizobafasha no kwitahura urugezo ruririmo. Mwene data, wewe kuvuga ngo wuzuye mpwemu yera, bya bindi byose twazemerera ukaba ubigiramwo, burya mwene data wumva ukiri kumwe na mpwemu yera? Mbega izo mbaraga zoba zikuvugisha, uraraba neza ko zaje ziva ku Mana ukabibamwo ibyo byose wibwira ngo uri kumwe n'Imana, ariko atari byo. Imana ibafashe, ibatabare cyane. Mufise icyo mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.